Mu gihugu c'u Burundi uko umwaka utashe mu kwezi kwa Kigarama kuva mu mwaka w'1979 Uburundi burahimbaza umusi mukuru wahariwe igiti. Uno mwaka uwo musi ukaba wahimbajwe kuri 18 Kigarama hari Gihofi mu ntara ya Rutana. Ahasanzwe hari ihinguro rihingura isukari Sosumo. Aho naho icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza akaba yari yahishikiye ari kumwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema. Uwo nawe mwijambo yashikirije akaba amenyesha ko kuronsa imfungurwa zikwiye abene gihugu bisaba kubanza gukingira ibidukikije. Kuronsa imfungurwa zikwiye abene gihugu bisaba gukingira ibidukikije duhereye ku mashamba kugira ngo turonke imvura ikwiye. Bidusaba kandi gukingira isi inkukura mu guca imikobeko igaterwa ko ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa, gutyo rwa rubanza rumwe rukamara zibiri. Tutibagiye no gutera ibiti bibana neza n'indimo eka n'ivyamwa. Turishimira kandi ko abene gihugu bamaze kunyurwa. Turetse gusa n'akarorero ko guca imikobeko, ariko baramaze no gutegera akamaro ko gushira amatongo hamwe kugira bagwize umwimbu, eka natwe bikatworohera kubakurikirana no kubahimiriza. Akazi ko mu biro twaragahevye duhindura ingendo, twemera kuza gushira ibiro mu bene gihugu. Ibi rero biraturemesha. Ubu mu gihugu cose n'ababona ko igisata c'uburimyi ataco kimaze batanguye kandi bariko baragihurumbira ku bwinshi. Kunagura amashamba niyo nzira irashe yo kuyasubiza itoto no kubaho neza, ibitiba bisubire kurangwa mu gihugu maze ubuki buboneke ku bwinshi, dukingire inzuzi n'ibiyaga inkukura kugira ngo amazi abe umusarara, umwimbu wiyongere mu bice byose, maze abantu, ibitungwa n'ibinyabuzima byose biroranirwe, gutyo dushike kw'iterambere rirama. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza nawe akaba yamenyesheje ko igihugu kitagiramwo amashamba kiba kirangwamwo ubugaragwa. Uko umwaka utashe twama duhimbaza umunsi mukuru wahariwe igiti mu gihugu cacu c'u Burundi. Uno mwaka ndetse tukaba twashimye guhimbaza umunsi mukuru twisunze icivugo ngo tunagure amashamba kuko ariyo nzira irashe y'ukuyasubiza itoto ukubaho neza. Twakengutse kubona twaciye tubonera akanya kukuza guteragira ku nkengera z'uruzi Maragarazi rugabura ndetse igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania tubanye neza cane. Tukaza kuhatera rero imisuna hamwe n'imigano. Igihugu kitagiramwo amashamba kirangwamwo ubugaragwa, nta mvura igwa, gutyo inzara ikaba yaduse mu gihugu no muri ako karere, no kubaho nabi bikaba vyinjiye. Twovuga muri make rero ko atabuzima buba burangwa ahantu hatari ibiti, hatari ibidukikije, hatari amazi. Amashamba arakwega cane gose iyo mvura turiko turavuga ko tuba turiko tuyifuza. Hama kandi akabafasha cane gose mu bitari bike bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Aho sinokwigwa ndasarara, ngira murazi ko mwese mwaje mwaraye mu mazu, amashuri tujamwo, amasengero tujamwo, ayo yose nta mutazosanga imbaho canke imyango. Ivyo byose bikaba vyavuye mu biti tuba twateye. Kandi muri ry'amashamba harimo imiti myinshi abahinga bazi bashobora kuja kwahayo kugira ngo bafashe no kubungabunga
amagara y'abenegihugu. Ayo mashamba kandi aratanga akayaga keza ndetse agatosora amazi, maze tukaronka amazi y'umusarara ameze neza. Hanyuma kandi amashamba arafasha no mu gukinga inkukura, isi nziza ikaguma ifise akanovera, ikaboneraho kwimbuka cyane. Hanyuma kandi akongera agafasha no mu kurwanya ivyo vyuka bibi vyama biriko bironona ikirere, bigatuma haduka ibitwita ihindagurika ry'ibihe. Mu gihugu c'u Burundi ngo umurindi wo guca ibiti usumba umurindi wo kubitera, ari naco gituma leta y'u Burundi yafashe intumbero yuko uko umwaka utashe hazoba hatewe ibiti bigera ku 4,000 biciye mu mugambi ewe Burundi urambaye. Naho leta rero ibandanye igira utwo twigoro, biraboneka neza yuko ivyo biti vyose tubandanya dutera tutarashikaho twifuza. Umurindi wo guca ibiti ku mwaka usumba umurindi wo kubitera ku mwaka. Tuba twategekanije yuko amahegitari ashika 4,000 ku mwaka arinda kuba rikaterwa ko ibiti. Iyi hegitari zishika ku 12,000 zikaba nazo nyene ziterwa hakoreshejwe uburyo busanzwe buva muri abo baza abo twita aba partenaire. Karahara mu Uganda ntibacura. Naho vyoba ari biti mwene gihugu yitereye mu ishamba ryiwe, nateza kuririka hasi ryose, ateza kuja kuraba bwanda shamba kugira ngo amwereke ingene bashaka kubica badahoneje. Twagomba kandi tubabwire yuko mu gutera ibiti aho hose bikenewe, eka naho hose ku nkengera z'ibiyaga, ku nzuzi, amasoko y'amazi, aho hoja hategwa ibiti mugabo atari vya bindi vy'imikatusi. Kuja vy'imikatusi muraza ahubwo ko dusaba yuko n'imiburiburi atawo gitera ku metero ziri munsi ya 25 ugenda utumbera nyonga. Ikaratusi inywa amazi menshi cyane gose ku buryo twosanga ziko zirumya niyo myonga, natwe dushaka yuko idufasha mu bindi.